None kawaida bimeze gute araciyakaninda nyene kwa kundi nyene Bon ivyo nivyo yavuze mbona yabihinduye nico gituma naje hano Wadude barankugurira nyene Yes ushana temeye yuko tuja hamwe na vipi man Safi bro Biraza neza safi none ngura kangu no yareka noreka ukangukwa nayo makamera kabisa none sino sibisanzwe ehera aba basi barakubuji kubera ikintu bakubuji yo dosayiro vipi msazi ingo tuvugane basi man ingo tuvugane basi dosayiro tuongee basi kidogo mu munota umwe nk'abakozi twakoranye umviriza dosayiro ni kuongea ni dakika moja umviriza dosayiro ni dakika moja tu umviriza ehera aba n'umunota umwe basi man n'umunota umwe tuvugana umviriza ehera aba man ngora basi kumugururira ngora basi kumugururira ehera aba jux ehera mureke ehera usanzwe wewe wajyamanye nati tucamajyamanye na nze reka ndakwereka igituma rero tunarara mwana ukitire kuri kamera kweli aba muri zatanguwe umviriza we ngoherwa kumukubita ndamukubita no kumukubita namubitira ikino umviriza umviriza ehera umviriza muri Benishu tuvugane nk'abantu bakuze sio poa man tuvugane nk'abantu tutarabonana ndabasavye ni mu Rwanda umviriza Mari simwe mwamuzanye reka birakomeye tuti ndakubaza none Kersi agumye hajyanye mbe Kersi mwabigiriye he aha gira yugara tugende Jux twende Jux Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyuma kibazendera bisha mvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengurira mu bakunzi ba Buja Hit TV, bakunzi ba Bude. Umugani wa babandi. Yes, uno munsi rero hari umukobwa yamamagaye nk'ikiri ku kazi ariko navuze ati reka banze nkore presentation ngaha hama turaza kumenya byinshi. Ari guma mpamagara ambwira yuko abwize ikibazo ngo n'umuhungu yamuteye inda kandi uwo muhungu ngo n'umuririmbyi kandi ngo vuba ngo barigeze kubicisha no ku kinyamakuru narinze kuvuga izina. Yes kumbure basa no kumenga barabihoyahoya ariko ngo ntibigeze bavugana uko bigenda ngo iraboneka ko umuhungu mu nyuma yaramwihakanye arabura uko abigira hama uno musi rero yashimye kandi kuduhamagara kugira ngo bamutunganirize. Yes kumbure reka tumwitabe twumvirize ibyo ariko aratubwira hama tumenye icyo twakora right now. Jux sautu tukakata kamera hapo nikiza Yes, twumvirize yatubwira. Allo? Oui, vite Kesh. Ni sawa biraza neza. Ati rero uri he? Uri he? Allo? Oui, Kersi uri he? Ni Beni muvugana? Kwa Titusi. Yase kugurira n'ubu. Ndi hanze. Yase kugurira n'ubu. Yego ndi hanze. Sawa reka naco turaje turabe icyo twakora. Siko none? Turaje. Yes bakunzi ba Buja TV mwavyumvise yanse no kumugururira aracari kwibarabara reka tugende twarabe kuno vyagenze mbega bigenda gute kugira ngo utere inda umukobwa hama umwihakane kandi uzi ivyo mwarakoranye canke uwo mukobwa iyo bari barakora bimwagiriza turaza kubimenya kumbure reka tugende turabe kuno bimeze. Sawa. Yego. Nakome. Sawa sana. Nakula nikasema basi ndakutangasa. Yes kumbure bakunzi ba Buja TV mukobwa twamushikiriye twashitse aho Tito asanzwe aha. Ni sawa? Bite Kesh? C'est bon. Biraza neza. Kumenga washavuye.
None ko nagumye ngaha hanze gashaka. none wadodoye barakugurira Sinzi nuko banambonye, sinzi ko bazi ukuntu ndodora navyonze. Titus no wampamagara Oya sinshobora kumuhamagara kandi mwumva no muhamagara nyine mbashaka ahubwo abaza kugura bugurure hama. none kawaida bimeze gute araciye akaninda nyene kwa kundi nyene Bon, ivyo nivyo yari yavuze mbona yabihinduye nico gituma naje hano. wadodoye barakugurira nyene Yes. baje kukwita baca nk'ibaraza Ntibitavye bansi. reka kumbure kandi amuhamagare yes kumbure turaza kumenya byinshi about ibi nyene biriko biraba nyatari ngorane yes kumbure reka tumuhamagare tuteswe ivyo atubwira wowe nuvuge Allo, bite da Sailo? Tony bon. Biraza neza? Ana fresh gute benish. Ya, Jenny bon kweli ndashima ndakingurukira uhora. Wowe uri he man? Kendi muhira rasi. Ndaje kuraba ari boro nari nshaka kutuvugana gatoya. Bana karibu kweli. Mugaharuga kuri portail. Oui. Kuri portail menga haruga ariko. Reka ndiki umuntu yugurura. Safi safi. Cha. Yesireka kumbure turindire. Kesi none objectif waje ufite no musiniya. Gushwana kwa kundi nyene wabigira ubwa mbere canke? So gushwana teme yuko tuja hamwe none. Vipi man? Safi bro. Biraza neza? Safi none ni ngura kanguza. No areka ukangukwa nayo makamera kabisa. None si bisanzwe. None ehera aba basi barakuje kubera ikintu bakuje. Umudemo aramuje kwagaruka ngaha. Kubera? Oya ni ikosa ngaha nankoza amakosa ahubwo reka. Rinde hera abarindi rinda basi tuvugane tuvugane hera. Tuvugane nk'abantu bakuze. Umvire tuvugane nk'abantu bakuze basi. Umvire tuvugane nk'abantu bakuze siko. Hera Titus nakubwije kunyugurira basi jewe. Ego abivuze ariko sinarinzi ko ibiri mwarimbye ko ari mu brother. Umviriza araza akazi nkora ivyo nkora arabizi. Na cameraman. Nasi bisanzwe gamana. None ko ikintu mwamuje ko yinjira ngaha. Ani cyoshoboka na warabizi. None ko ikintu mwamubujije none. None ko ikintu mubuza ko yinjira. Ehera basi umviriza ehera. Jux njo. Umvire reka tuvugane ntacyo bigende biheze basi. Reka tuvugane bigende biheze basi. None ko ikintu mudashaka kutungariza umukobwa ingwara neziwe basi. Bakubuje kubera ikintu none yari ivye none. Arafise ikintu yivye ngaha. Arafise ikintu yivye ngaha none. Mwamagare basi basi tuvugane basi. None muca mukubita. Mwamagare tuvugane. Kersirindi yarindi. Uga. Ngogarari nakubona. Yo Dosairo vipi msazi? Ingo tuvugane basi man. Ingo tuvugane basi Dosairo. Tuongee basi kidogo mu munota umwe nk'abakozi twakoranye. Umviriza Dosairo ni kuongea ni dakika moja. Umviriza Dosairo ni dakika moja tu. Umviriza. Ehera ni munota umwe basi. Man, ni munota umwe tuvugana. Umviriza ehera man. Ngora wanse kumugururira. Ngora wanse kumugururira. Ehera Jux. Ehera mureke ehera. Ngora wanse kumugururira. Ehera Dosairo. Umviriza ehera Dosairo tuvugane basi. Ehera umviriza Dosairo umviriza tuongee basi dakika moja tu umviriza tuvugane basi Dosairo ndabigusabye basi tuvugane umvira tuvugane basi dakika moja tu umuntu tumwe gusa naramaze kujyanka mani none kuri kwasi kumugurira gatitusi kuri kwasi kumugururira ndamugururira iki kwanza ujya mu cyabane ndiye mubya mugururira mani waciye ugura uyu musisa sinawubwira musire kumugurira mani uyu mugobana ari mu ngorane bibaza arimo kandi no wabimuteye cyane nta kibazo namuteye wamuteye none indafise ndayimo ikibazo cyagute iyi ndafise ni yandi naguteye ikibazo cyagute we nakubuje kuza ngaho umviriza reka n'umukobwa kandi ngo baheruka kumukubita ndamukubita umviriza iki none umviriza umviriza muri Benisho tuvugane nk'abantu bakuze Titus umviriza ikibazo cy'uyu mukobwa naravuze ko atari cyo gushira kuri kamera
kandi kenshi ko ivyo wiyemeje uri we kubera gushira imbere amakamera jewe ndavyemezwa na kamera umwana ndamujyane hino ndajyane kwanjye umwana ntiyigera buri kimurera kandi nawe se ntiyigera bura icyo kintu cyambere kandi bakubwira ati umwana amenywa nyina rero mugihe abaje kurondera kubera yaje ngaha umugabo amaze kuzanga karanga aje kukurondera kibera ikibazo cy'iwawe udashaka kwimura ikibazo titusi ijambo n'umukobwa nani nkanje n'agaciro hewe safi n'agaciro sasa rero naje agaciro narakabuze sivyo man benisho sio fresh ikintu gihari titusi icyanzanye naco ndakora siko icyanzanye naje kugira ngo umukobwa muvyumvikane none mtutu nani totosho abantu bakira kuzunzira kwa ingo tuvugane dosaido mujane ni mbona guma kugirira ibintu nga ibinyana n'ivyo wamugirira ehera banda kuri kiti tuvugane siko uyu mukobwa twaje manze ndamubwirira azi igihe biba katanumye yarabizi surabizi sava igihe biba nta muntu umwe yarabizi tuvugane rero nk'abantu uraza abantu bazomenya ibi bintu turiko tuvuga ni benshi nawe ni kubera wase kunyumviriza hakiri kare si benshi bagize inda hanyuma bakabiheza bonye wase kunyumviriza ni kwiki wase kumwumviriza ati tusiba namwumvirije man kandi kurara kuzi uri ex boss vraiment nawe wadusayino uko man ni ibintu muriko murasarisha gose kubera ko ibitsi byo gushira kuri kamera man kamera bakubwira ati yabishize kuri kamera kubera ubwa mbere yaraje urankura mugarako uramwihakana ko none nakugaye ko gute wangaye ko nkakuguma umvugisha wahatwe kuvugisha bamwe ngo yaranagukubise umviriza ndakubwira yaranambrotse umunsi umwe hamaramburokorora bukeye yashizemo ibintu vyinda ivyo ibintu vyinda navyo ntibiri mu rasta ntibiri mu bintu vyinda icifuzo nawe kararyoshe sio fresh rakushira muri mode basinda basibaza ko ari uri kushira muri mode inda ni yande je ntibeshe nibaza ko ari about them nivyo wibaza gute uvyibaza gute impamvu ndavyibaza je twariko dukina video jewe na Bowden uyu yari umwe mu bakwini video ndavuga ni Bowden je umukobwa nije ndamukinisha kumana ngo hari sokre nguri hagati ya je n'umudemu nije ndamukoresha isokre nyawe kubikora isokre nawe yambwiye ntace ndamureka nawe yamukora avuga niki ivyo sivyo ahubwo nareke kwihinguza byinshi no mujana n'amajambo menshi ngo ndagutuke ndakubwira none usanzwe wewe wajyamanye na titu cyangwa wajyamanye na nze reka ndakwereka igituma rero tunarara mwana ukwiye kuri kamera kweli aba buri datanguwe umviriza wewe n'ibisanzwe none umugabo wiwe gatitusi mugene mwese era ndakubaze uwo mwana mwamuronderanya na titu cyangwa na Bowden Bowden je nta naho ndamuzi narasiguye uko ryari umugoyi nta bindi ivyo ni bisanzwe ariko tuvuga ko umwana wa ibintu bintu biba behind camera none we neza naramubwiye kugira nze kuvuga yuko afisi inda yiwe suko ari myiza sinabikubwiye suko uri myiza ahubwo ni kubera papa w'umwana narabikubwiye kubera mu mwana nawe wenyine ko kwajyamanye n'umuntu kandi uziko atari mwiza donc waguze iki none waramuhaye amahera wowe ndamubakije naguha amahera sasa amahera none amahera naguhaye none rire kubera kuza kuvuga mwari mukundanyeho oya nitwe dukundanye je nifitiye boyfriend wanjye urufite boyfriend wawe none ibibazo uri kurashamo boyfriend wawe byarashitse bon arabibona gusa byarashitse unyene nkuko vyoshika nawe ugasanga uryamanye n'indi demo kandi ufite girlfriend wawe sasa rero man afise boyfriend ikintu nkeneye kumenya ni kubera iki umugarira hajyanye kandi uzi ko ufise inda ye siwe ntungaranye navuze ni none ibyo afise ngaho ndasigwa wawe gamani ndakubwira umva kuba ngo udashaka kuduha umwanya gamani reka je uno munsi bitagiye ku murongo yazoze ejo abantu urazi umuntu mukwegeye umviriza ndakubwire nture ko uyu muzigo we uzoye ko nzopfa nsubiye no kukurondera nura nk'umugabo siko mu gihe utari si impanuro kuri ehera mu gihe utari siro ko ari umwana wawe siko ntako wowe urindira akayivyara hama nivyagenda neza hama uducumenya ko umwana ko atari gwawe hama uzokoresha ubu naho muje gukora iki none nivyo byo bituzanye kugira mwumvikane kugira ibi bintu biriko biraba vy'amameja nibize bigaruka uko nambwire yuko ubu azozaranganiriza umwana wanje azarakira iki nta ndaro nkeneye nambwire umviriza umviriza ndakuzaba kwanza umviriza namuhira nimba bakwirukanye nawe uvuge ati yego banyirukanye ko nta muzigo kuko sinzogenda hariya muhira sivyo numa none mvuge ujya muhungu yabogororiye turihurira umviriza ndakubwire none umugabo umuntu umenga sivyo sinimuka muri umva ndamubwire ndumviriza ndamubwire
sinzogenda hariya muhira ntafise n'umuntu ampamaze ngaho ugaramye ngaho ariko gucatinga n'ubundi bikobwa akaguru washize ku Mwana umukobwa wambuza kubucatinga sawa uyu n'umutego wishize ko wewe ntushobora kumbuza kugira uribana ngano ni wewe ndibana yinjiza agakobwa kamwe ku kandi kamwe uze kubana mwana ugomba udushingira sishwalo umuntu twona abantu twonagirana na mariage ahubwo nanderera umwana wewe twona ahora gufasha ahora gufasha ndasubira ndamukubitera ndamukubite mugende mujana ndasubira ndamukubite kugira ngo mugende sawa umviriza mureke ndekura n'ubafise ndagafise nta kuntu mwogwana vraiment twaje kumvikanisha gerageza basi mugende umviriza basi nyumviriza none dufashe ikibasi erega ntashobora kwemera tutumvikanye erega niwe yampamagaye niyo yampamagaye nkubita inkoni kweli umviriza ati uri mu biki we sinkeneye yuko tubana urabizi ushaka ashaka gusa kumufasha gusa cyangwa umpeza noti nakubwiye wambwiye inoti zingahe wamusavye ngaha umwana wewe wamusavye ngaha umwana niwe ati tusina uri mu big boss mani muhaye mahera sinacazana ngo wane kora umwana n'uwawe rindira hera wamusavye amera ngaha namubwiye ati nimba tanye ariko nubwo ndongora ntitwobana jewe ntitworyamana mu cyumba kimwe $200 kugira avuke $200 afashe umwana $200 zigwa akutse kandi aya ni nka $500 urumva nifasha jenga ndakubaza ikibazo nk'umushinga umviriza ngenda kubaza nk'umushinga nasiko uyu mukobwa uramutse noreka kumenya gute mwararyamanye ibi ni ibintu by'inyuma ya cameraman oya arinde tukumera kersinga reka ndamubaze cyo musi wari mwisi ya kangahe vugisha ukuri ujya munsi mani we none ashaka nshavure ushaka none ariko arakubaza ndiko ndakubaza ati tusumvire nimba ufise inda rero bishure nyishura bari mwisi ya kangahe ryari wa munsi we benishure reka rero ndabona ko mwasubira basitusumbiriza erega najenga kugira twumvikane de side none ko udashaka twumvikana ati tusi vraiment nawe uri umushinga nawe gamana umviriza herabe bingwe mureke wewe banze ugumenga banze ugumenga ati tusumvira tuvugane vraiment tuvugane gamana rindi ehera sarisha nasoke mumusokane mudemu tuguti mumusokane hanyuma nanase mu rupango ntihagire umudemu agaruka tuvanye kuri basi ngisigwaga mana inasigwa basi cyo semera gute ehera barindi turinde juksingo nga sawa dusohoka we arindi arasohoka ntango we dusohoke muzana ujya muko we nawe turaza kuvugana he basi ehera agomba ngo desandura ashaka ifashanyo urumva ashaka ifashanyo none nzaguha ifashanyo ugira agafreshere bagahajewe cyane agafreshere none wowe yumvira yuko ni hatari kweli bakunzi ba Buja TV ibintu ni noma kabisa benisha ugendesha umkwari kana nawe ndamukubita ehera nawe kwajyohewe aho bakubona gatwengo none garagushaka uravera kwa gushaka araryoherwa niyo mpamvu papa wiwe papa man biraranwengeje ibintu umwe birashavuza undi mwana bigatwenza abimenye n'umugore wa mbere abimenye ehera dosai ingo umwana wanje aryohe aragukunda ni kuri kuri oya reka ndamukubite ni kubera umwana acaryohe sio fresh man ndamukubite ehera tuvugane basi dukora iki dukora iki basi ibintu byo gufina dukora iki naje nk'umushinga dukora iki basi ni mutaye uri hofera bakubone neza mu maso basi abandi baranze sinyeneye ko bambona ikesi ngo waryamane n'ihungu kibi ariko ntacyo kazi umwana wanje agikunda umviriza basi ufise umu underground gamani ufise umu underground umviriza ati tusi none ubona twokora iki none kuri uno mwanya cyenda gusaba yuko mu tano umudemu man dutahe tuvyemere dusabe ko nyene dutahe Mugafasha yusafi tutarabonana ndabasavye ni mu Rwanda umviriza ahantu hari abagabo ntihagwibarura bizi umviriza nk'umushinga ntaye vraiment dukora iki umviriza reka kumwegera ehera nk'umushinga nivyo warushaka ntiyayambiriye umwana umvise gamana dukora iki basi nk'umugabo dukora iki
mwe bwigendera dukora iki none man ibi bizi kuba bigaruka kuko ejo zogaruka kunyene nk'ibindi garuke ko nzomukubita man none tutusi basigenda kubaza ikibazo no umviriza ati tusumviriza ehera bati tusenda kwereke none umukobwa ntawuzi gamani none ntawuzi kumumenya ni kimwe we n'umunsi none nimwagize moya mbiri gamani moya mbiri ya wapi nta moya mbiri wagize nta vya moya mbiri rasta ibintu uri usumisha urusaku gushira nta moya mbiri wagize gamani social media ivyo ni bivuga kimwe gusarazi yuko umwana ari wiwiwe ndabangene yabaye inzobe ngaha arabangene sinasikia usirudia none titusirudia tena kunipiga sumudemo wawe none uyu ntiwigize gukunda iyo ni ya behind the scene mbona utekubisema sati tusi tuvugane nk'abashingana basi bigende gute basi kugira agende basi tumubwire iki ndagusavye Jux. Bona cameraman yasazinya oya babibonye kuntu twabitanguye bashaka kumenya imihera mbega bimeze gute Titus agiye ababwiye ko bimeze mukobwa numvise ko ansavye imfashanyo nta mfashanyo je nagusavye bisa yagusavye amahera kore na mara y'umwe mwana sasa rero ivyo nanjye sindavyemera no muri bigenda kwaza umukobwa none ni ndaye umukobwa ni ndaye ntabyo nta nivyo namwisi ko ari ndaye mugabo gusa ntareke kunjuga sindaya sindako bari ndani hari kukuronde nari mukumurondera sico nashatse kuvuga je sinavuga ni ndaya canke biki ico nzi gusa ntawenzi kuri dossier anzanye ko ntigize mugira moya mbiri rero moya mbiri ni behind camera sio behind camera mwarayigize behind camera para siwezi nikaeleza iyo ni siri Titus urimwe amakenga wewe hapana ariko nimba ari umwana wiwawe ukabura kuramwihakana kugira rero yagucoreye kubera ko ntiyancoreye yamamaga ndamufashe nk'umuqueen video nose umuqueen yanikiye sha wari no kwirirwa ahubwo gusa uyu nuje yabugururiye je bafise ndi mani nampiga sana mwebwe mwenga muca musubira mugira musubi muterane izindi gamani ubonyene no safi mani none hera Desa irumviriza ariko tubwira icyo tugenda dukora ariko gamani cyo tugiye mani sinkeneye ko muguma ngaha ndashaka ko mugenda mwese ata kamera mwizimye none kamera wazimye yashitse nta ngorane ugise ko twamushikanye ntacyo twe twigire ntacyo baraza kwimenya twashitse nta ngorane yamaze gushika wewe gume ngaho nta ngorane yamaze gushika Kelsi wewe nanga tumukure mu guti no se umudemo wa gamani ehera mukure hanyuma none je ndamukoga gute Kelsi ndamukure gute twamushikanye yashitse ku mugabo wiwe none aho uzika Titus iyi nzu ndayibamo ndume kandi ntegereza Jokes twende tumemaliza kazi bana twamushikanye twamugururuje yamaze gushika umviriza Kelsi yamaze gushika icyo twagomba gukora twagikoze yamaze gushika ngujya Sunasikia yule Jokes twende bana Titus ona muragira makara numurube ya twe turagiye Jokes twende yashitse tugende bakara mzigo numwana mwiza aracari hose mbesho none ugombaga manzi ubugenzi bwawe umvirizawe ndazi gusasa ndazi guteka nawe no koza nkagusiga nkakugirira massage umviriza nakubwira roporo urugwana rwawe hamaniki Indira mwana avuke ni avuka uzoshisha kumwirukane nta ngorane Jukes twende bana twende Titus umviriza none nije namwinjije none nije namwinjije Titus ndiko ndakugirira oya sishaka ubugenzi bufa vraiment none kandi je rose ko ndakubaha cyane none ibingeze bibi gamani ugize ibintu bibi gose gute none Kelsi nawe uzi gamani ntiwageze mwambi yuko je anzi ucumuza none ko riki hataje abandi bakobwa haje Kelsi wenyene Titus ibintu yaraje ku telefone ibintu byose none arundi mungu arabigirira gati yahisemo kubishira ku ma social media je ni mukomeshe rero nawe je ndamukomesha nyereka ngomba kumukomesha umva arazi ko ari umwana wari gwiwe rero ndamukurehe gute niwe yishize hari uko kumukomesha no kubwiri nuko tumva ikintu nakimwe namuropoye umwana yego kandi ntagire umuntu umaze usura kwitiririnda muri burya bubono bwose buja iyinda ni yuyu umweru dente sawa bakunzi ba Buja TV kumbure icyo twagombye gukora twagikoze la mefi yamaze gushika indani kandi umugore wawe kandi muraba makara ntimuburubeya ibizogene neza cyane Jukes twende sisi tumemaliza twende wewe uraza kuraba ubundi buryo umusohora je nahejeje kumushikana je ivyanje vyase yansavye nabikoze Kelsi bati uzosubira yego sha ntangora Titus aratugaranye rasi Titus uratugaranye nyene gamani erega birakomeye mari simwe mwamuzanye erega birakomeye Titus ndakubaza none Kelsi agumye hajyanye mbe Kelsi mwabigiriye he aha gamani
murekereka kumumviriza none reka je hariya sinsubirayo si hariya sinsubirayo udasubirayo rero sohoka umva batugaranye rero kamera gusa zimya kamera kubera je singene oya guma afasha ariko arakora ku kazi none Kersi ndafite ikibazo ahantu ubona huzi urahazi nga we sohoka sohoka hanze tuba tubivugane kugira ngo aha hantu niwe yahashikaniye irya mbere sibyo kandi twaje mu ijoro n'imodoka ahandi ho sinzi ko hari ibi binogo inaba gira yugaragira tugende Jux twende Jux Yes bakuzi ba Buja TV kumbere icyo twagomba gukora twe twagikoze yes umukobwa yamaze gushika indani byagenze neza cyane yes kumbere ntituringa kugira ngo duteranye abantu ahubwo turinga kugira tuze abantu yes kuri mirwa kumwe na Benny Bare kamera Juma Jux professional ariko ngenda ko nisaba nuvuga ndaba ahantu vuga na conseil kuri abahungu bose uzi kugenda n'umukobwa reka kumwihakana si byiza kuko ivyo mwakoranye niwe abazise uwo mwana yes tuzosubira rero inshallah imari bikunze warakumwe na Benny kuri mirwa Bare kamera Juma Jux professional tuzosubira katubandanye tuje kurondera itubarondera izindi nkuru bye